Muy buenas tardes. Mwiriwe neza Hoy uyu viernes munsi 2 kuwa de gatanu septiembre tariki de este zibiri año z'ukwicenda muno mwaka 2022, wa 2022 le damos gracias a nuestro Padre Celestial, Creador de turashimira los data cielos wo y mu de la ijuru tierra, umuremyi por w'ijuru habernos n'isi enviado kuba en este tiempo a yaraturungikiye su muri iki ángel gihe mensajero, marayika wiwe ntumwa, el ángel marayika que Él prometió en las Sagradas Escrituras yasezeranye mu enviar byanditswe en medio de su vyiza mu iglesia byanditswe vyera kumurungika con mu este ishengero ryiwe mensaje que ya me afise junta ubutumwa a sus buhamagara escogidos bukegeranya y ya abatoranijwe esa labor la ha kandi hecho, ico se ha gikorwa realizado yaragikoze y nos ha carakozwe colocado yaradushize la posición mu del lugar kibanza santísimo del c'ahera templo cane espiritual de h'ingoro Cristo, y'umuvumo lo ya cual es Kristo su iglesia. ari ishengero ryiwe Por kandi medio de ese mensaje que nos ha biciye traído muri ubu butumwa el ángel twazaniwe del Señor, na marayika w'umwami estamos siendo preparados turiko turategurwa para tener kugira ngo la fe de rapto, la turonke fe de ukwizera ko kunyakugwa transformación, la fe ukwizera ko guhindurwa para ukwizera poder ir a la ciudad de la kudushoboza paz del kuja Cordero mu buzima bw'umwagazi cuando w'intama tengamos ese nuevo igihe cuerpo. tuzogira uno mubiri musha. Por eso le damos gracias a Él que nos ico haya gituma enviado tumushimira ko a su ángel, yaturungikiye a marayika nuestro amado wiwe hermano y mwendata amigo mukundwa William inshuti Soto William Santiago. Soto Lo Santiago conocimos turamuzi hasta por su nombre, ndetse n'izina el ryiwe, nombre izina el cual iryo Dios ha colocado en su ángel, Imana yashize muri porque el marayika nombre wayo, está kuko en su ángel. izina riri Y a muri venir al marayika, venir en carne humana, kandi mu kuza por mu mubiri consiguiente w'umuntu Dios mu yandi coloca su majambo nombre Imana ishira en izina ryayo ese instrumento que muri Dios ico gikoresho usó en Imana este tiempo yakoresheje muri iki gihe ca nyuma trayéndonos mu todo este kutuzanira mensaje, buno butumwa el cual bwose contiene aribwo burimwo la fe de rapto. ukwizera ko O kunyakugwa. sea que el Ni contenido ukuvuga ko ibiri de ese mensaje que muri nos ha buno butumwa traído twazaniwe el ángel del Señor, na marayika w'umwami, todo lo que contiene, ibintu byose ahí birimwo está encerrado aho ese harimwo iri banga, misterio por el cual ibanga ryatumye hubo silencio en el haba cielo agacerere por mu media ijuru hora, kangana n'igice y c'isaha, ese silencio kandi ako es gacerere producido cuando se abre kaba igihe ese séptimo sello en el cielo. hugurutse kino kimatanije O c'indwi sea, mu cuando ijuru. comienza Ni esa ukuvuga media ngo hora de igihe silencio hatangura en la tierra, inonosu y'isaha se y'agacerere está dando a mu conocer ijuru ku isi, abiertamente haba hariko lo que haravugwa mu buryo significa bufoboye ese ico sello bisobanura y el cumplimiento kino kimatanije de ese séptimo hamwe no sello gushitswa kw'iki abierto kimatanije al público. c'indwi bihishuwe ku mugaragaro. Primero es a la iglesia del Señor, Ubwa la mbere iglesia ni novia, kw'ishengero ry'umwami, la ishengero cual mugeni, ariryo Él estaría dando a conocer ese misterio abierto we azoba ariko arabwirira con todos los ibanga mu buryo detalles bufoboye para que la mu iglesia idonido novia kugira ngo reciba ishengero mugeni la fe de rapto. rironke ukwizera ko kunyakugwa. O sea, Ni ukuvuga todo ese contenido de ibi ese bintu mensaje byose que nos birimwo trajo el ángel, ubutumwa twazaniwe na ahí marayika, está encerrado aho ese harimwo iri banga que sería abierto luego ariryo a la iglesia rizohishurwa hanyuma en ku el ishengero cumplimiento de mu la visión de gushitswa la gran carpa kw'iyerekwa catedral. ry'ihema O rinini sea, karpa sería katedrali. Ni dado a ukuvuga ngo conocer en hazomenyekana, esa etapa bizomenyekana bajo muri ino ntambuko yo bajo mw'ihema, esa manifestación muri kuno que Dios kugaragara Imana tendría bajo izogira carpa. mw'ihema. Y Kandi una vez que comienza esa media hora de igihe silencio en el azotangura cielo, inonosu y'agacerere mu ijuru, automáticamente en la ubwo nyene tierra ku isi ya algo estaría hariho sucediendo ikintu en kizoba medio kiriko kiraba del pueblo de Dios, kibera mu ihanga en medio del ry'Imana, pueblo kibera mu bantu del cual Él envió abo a su ángel. yarungitsemwo No puede marayika ser wiwe. en un tiempo pasado, tiene que Ntibishobora ser kuba en mu el gihe tiempo caheze, biterezwa kuba y con mu gihe en el territorio hamwe y no en mu los kibanza personajes ndetse no mu bantu, y el pueblo que Él no mu bantu fue mu enviado, o sea, ihanga que Él yarungitsemwo. para Ni ukuvuga ngo Imana yamurungitsemwo kugira ngo esa promesa ashitse iri sezerano ryo kuzana kuno guhishurirwa ariko los hijos de Dios, abana los escogidos de b'Imana Dios, abatorejwe la n'Imana, María Mariya espiritual wo mu buryo bw'impwemu recibe, aronka. y así Nuko con ese mensaje hamwe n'ubwo butumwa luego ser hanyuma abierto hagahishurwa completamente mu ese mwuzuro misterio iri en el banga cumplimiento mu gushitswa de esa promesa kwa rino sezerano bajo carpa, ryo mu la cual ihema allí ariryo estaría dándose a conocer ese hariya rizoba ririko riramenyekanira En el ibanga. mensaje Mu butumwa bwitwa ngo umwami yavutse, a leer aquí algo reka dusome ikintu un poco ngaha más acerca de este tema, ku bijanye n'iki ya cigwa. que Ubona a ko todos nos interesa.
twese bituraje ishinga kuko umwe wese muri twebwe aripfuza guhindurwa kunyakugwa mu yandi majambo aragwe mu mwuzura ahindurwe dushaka kuguma ngaha. Nico gituma dukeneye gutahura inzira yaciwe n'Imana, dukeneye gutahura ingene Imana izogendera duko kwizera ko kunyakugwa, kuko ubutumwa bwaramaze kuza. Rero Imana itegereza gushitsa ibiri muri ubu butumwa mu buryo, mu gice c'ukuri, reka tuvuge ngo mu gushitswa mu mwuzuro. Imana itegerezwa kubishitsa hagati mu ishengero ryayo ibintu byose byavuzwe n'amarayika, nk'uko ibintu byose umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye hariya Mariya, ibyo byose bitegerezwa. Hanyuma turabona yuko byashikijwe. ubu naho rero mu ishengero mugeni hategerezwa gushitswa ibintu byose biri mu butumwa twazaniwe n'amarayika. Kandi hariho ivyanditswe bimwe bimwe hamwe n'imirongo nashaka kugira ngaha muri izi ntasho, kugira ngo bityo twige ibi byose ntiduhave tuyoberwa iby'Imana iriko irakorera hagati mu ishengero, aribyo atari bindi uretse ugushitswa kw'ibyasezeranywe. Ntidukwiye gutangara, dutangazwe n'ivy'Imana iriko irakora, kuko n'ivy'Imana yasezeranye. Kandi natwe twamye turindiriye igihe kirekire cyane, turindiriye iki gihe. None ngiki turagifise hagati muri twebwe. Mu butumwa Umwami yavutse bwavuze tariki 15 z'ukwezi 12 muri 2016 ngaha kaye Puerto Rico, yaravuze ngo mwibuke yuko aha ari gihe we yari yamaze kuvugana n'abarabi hariya muri Argentine muri kijya gihe mu kwezi kw'icenda. Nuko hanyuma igihe yagaruka ngaha Puerto Rico yaciye avuga buno butumwa, aravuga umurongo umwe washizwe mu gitabo Ciyerekwa Gihema volume ya 3. Abagifise barashobora kuraba uwo murongo. Uyu murongo twarawukoresheje no mu zindi ntasho twatanze imbere. Ubu rero reka twongere tugaruke kugira ngo turabe ivyanditswe, imirongo hamwe n'ivyanditswe na Mwidata William arivyo dutegerezwa kumenya. Nuko tukaba tubifise muri zino nyigisho izo twatanguye mu minsi mike yiheze, twerekana icarico uku gushika k'uyu mumarayika mukuru Gaburiyeli ashika kwa Mariya, ndetse n'ibanga ry'ishengero ry'Umwami, ingene uhereye igihe ryatanguriye kubakwa inongoro yo mu bw'Impwemu, hamwe kandi n'ibanga ry'icarico umubiri, no kuvuga umubiri musha uwo tuzoronka. Bino vyigwa byose tuzoba turiko turavyiga nk'ubutumwa tuzokumva muri ino ndwi. Nuko ivyo byose rero birahura, kuko buno butumwa bwose hamwe n'ijambo ry'Imana ryose byose biza mu murongo umwe w'ivyiyumviro. Yaravuze urupapuro rw'amajana 371 muri volume ya 3. Kandi muri iki gihe cya nyuma turabona biciye muri kahise yuko abantu bose Imana yashize mu bibanza by'intumwa bamye batotezwa ndetse bakicwa na Sekibi akoresheje ibikoresho bitandukanye. Mu kuvuga gusa abamajusi, mu kuvuga gusa bati mbega umwami w'Abayuda yavutse ari hehe, kuko twabonye nyeri yiwe turi iburasirazuba. Herode yaciye atangura kwiyumvira ingene yo kwica uwo mwana. Nico gituma yategerezwa kubona uwo mwana. Iyo ataza ko yarasomye ivyanditswe muri ico gihe, ego yaciye asaba yuko abanditsi, abadogiteri mu by'iyobokamana bamubwira aho Kristo ategerezwa kuvukira, Mesiya. Baramubwira bati ni Betelehemu Yudaya, kuko ariko vyanditswe n'uwavugishwa n'Imana. Mu kuza k'Umwami muri iki gihe ca nyuma byose byagumye ari banga, kuko iyo iryo banga riza guhishurwa, Sekibi yere kugerageza kuzibira ko hashitswe kuza k'Umwami. Iri banga ni banga ry'ikimatanija c'indwi, ariryo rizohishurwa mu gushitswa kuyerekwa Gihema. Ihema rini Karpa Katedrale, kugira ngo ritange ukwizera gutunganye, ukwizera kuduhesha guhindurwa no kujana na Kristo mu buzima y'ubukwe bw'umwagazi w'intama.
mbega ni he hazotangirwa ukwizera gutunganye, uko kwizera ko guhindurwa no kujana na Kristo mu buzima bwo mwagazi w'intama, ni mu gushitswa kwiyerekwa gihema. Abantu yavuga imbere gato hepfo aravuga ngo ikibazo kizobazwa umunsi umwe ni iki, umwami w'abayuda ari hehe, kandi kizoronkerwa inyishu nyayo, kuko baba abayuda n'abakristu bose barindiriye kandi barondera ubuzokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi akaragwa ubwami bwa Dawidi. Uwo ico kizoba ari kimwe mu bintu bizohishurwa ku mugaragaro mu gushitswa kwiyerekwa gihema. Hariho amasezerano akomeye cyane, imigisha ikomeye cyane ku bizera Kristo ndetse no ku bayuda. Abayuda baragabye cyane kuko bararindiriye umwami, umuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi akomoka mu mwami Dawidi. Kandi muno mwaka twarabonye kuri interineti yuko bahangayitse cyane, umwaka ukurikira ko bazoba bahangayitse cyane gose kandi bashishikajwe no kumenya ibijyanye n'icigwa c'uzokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi nk'umwana wa Dawidi. No kuvuga ngo buri mwaka bo bazokwaba bahangayitse cyane, bahangayitse igihe cyose. Nuko rero dusengere Isirayeli kuko irafise n'isezerano ryo ku isi yuko intebe y'ubwami, ubwami hamwe n'umwami azokwimika ubwami bwo ku isi bw'Imana ku isi, ko azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi i Yerusalemu. Kubw'ivyo rero dutegerezwa kuba tugavye, kuko ikintu gikomeye cyane Imana iragifitiye ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu isezerano risha. Kandi umunsi umwe abizera Kristo n'abayuda bazovuga bati umwami yavutse, umwami w'abayuda. Ariko ikibazo imbere y'ivyo ni iki, arihe? Kandi ico kibazo kizokwishurwa hashingiwe kuri Bibiliya mu gushitswa kwiyerekwa gihema. Mwibuke ko uyu mumarayika yariko yereka William Branham ivyo ariko birabera ngaho, we buri gihe yashingira ko vyanditswe. Yaravuga ati vyanditswe ngo, no kuvuga ni intumwa ishingiye ku vyanditswe. Uwari ngaho ariko yereka mwe data Branham ibintu byose vyariko biraba, byose bizoba bishingiye ku vyanditswe, ibizoba biriko biratangazwa bimenyekanishwa muri no ntambuko yo gushitswa kugerekwa gihema, aho atari gusa si kuri uyu munsi mwe data Branham yarari ngaho, ariko n'imbere yaho ibintu byinshi cyane bizoba biriko biraba. Kandi turamaze kumenya kandi twarishuwe yuko kimwe muri ivyo bintu ari ukwizera kuzoba kuriko kuratangwa guhabwa abana b'Imana batorejwe n'Imana kugira ngo bahindurwe. No kuvuga ngo ico kizoba ari kimwe mu bintu kizohishurwa ku mugaragaro muri kuno gushitswa kwiyerekwa gihema, gihishurwe kuri twebwe, gihishurwe ku bana b'Imana bakeneye uku kwizera gutunganye, kuko si ukwizera uko ariko kose, ukwizera gutunganye kugira ngo bahindurwe banyakugwe. Kuko nk'uko yabivuze Yesu mwacagihe igihe yageragezwa, we buri gihe yashingira ku vyanditswe ati vyanditswe ngo, ni kuvuga ibintu byose Yesu nawe nyene ngaho yakora mu bukozi bwiwe byose byari bishingiye ku vyanditswe. Kuko yaravuga nk'akarorero mwacagice aho Sekibi umugwanizi yari karamubwira ko yohindura ibuye umutsima. Mwiyumvire, nyuma yo kuba yisonzesheje, hanyuma agiye kurya, agiye gufungura, aho mu by'ukuri byari kumugwa nabi ku buryo bw'uko yari guca apfa ataragera. Ni ukuvuga we ngaho muri ako kanya yaciye aja mu vyanditswe, aramubwira ngo vyanditswe ngo, kandi yaramubwiye ngo umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ico gituma buri jambo ryose ry'ubuvugishwa ryatanzwe na mpwemu yera ritegerezwa kuba ryanditswe. Kandi ibyo byose marayika yereka aramwereka ngaho, yereka Revera William Branham yaravuze ati vyanditse ngo. Mwacaga igihe yamubwira
iyo umuntu asenga agasenga mu ibanga, nuko data abona ibyo mu ibanga akamugerera akamwishyura ku mugaragaro. urabona yaramubwiye ku bijyanye n'ibyanditswe, yamubwiye ashingiye ku byanditswe ibyo ariko birabera ngaho, kandi namba mw'ako kanya hariko harashitswa ubwo bukozi buzoba buri ngaho, buzoba buri ko bushitsa ubwo buvugishwa bwanditswe imbere y'igihe, aho bukaba bwariko burashitswa. Mbega kangahe cyane imbere y'ako kanya ko ngaho, naho nyene ibintu byose bizoba biriko biraba bikorwa n'ubwo bukozi bwo mw'ihema, byose navyo nyene bizoba biriko birerekanwa kandi bizoba biriko birashitswa hashingiye ku vyanditswe. Mwiyumvira ikintu kimwe ngirakamaro cyane ngaha, ngiye kubabwira mu buryo buciye bugufi, mu buryo bwo kuvuga buke buke kugira ngo mugende murabyandika, nubwo muzoronka ibi byanditswe, ariko no kugira ngo mugende murandika ibyo tuza turasoma muri kino kiyago gito, kandi ese Imana yobungura ubwenge nuko ikadufasha kugira ngo tubandanye dutahura ibintu byose Imana iriko irakora uyu munsi. Mwumvirize mwo ubutumwa, ikimenyetso c'urubuto rwo mu gihe ca nyuma. Ubu bwavuzwe itariki 19 z'ukwa gatatu mu 1962. Yaravuze ku rupapuro urupapuro rwa 21 hepfo haravuga ngo ni sawa nambe vyoba vyizera, kuko gatatu ni igitigiri cerekana ugutunganyo. Ariko mbega joho nizera yuko ako gatatu ari iki? Mbega twoho twizera yuko ari iki? Gatatu ni ugutunganyo, vyerekana ubutatu bw'Imana Data, Mwana na Mpwemu ko bwagaragariye mu muntu Yesu Kristo, umuntu atunganye. Abandi bantu bose bari bananiwe, abandi bose bari bapfuye, ariko haciye haza umuntu adashobora gupfa, ugutunganyo n'urupfu ntigwashobora kumwica. Yarongeye arazuka. Gatatu ni igitigiri gitunganye, igitigiri c'ugutunganya, ivyo turabizi. Gatatu ni igitigiri c'Imana mu myizere yayo. Imana imenyekana ku bitigiri vyayo. Gatatu no gutunganya. Indwi ni igitigiri cuzuye. 24 ni gusenga. 40 ni ukugeragezwa. 50 ni yubile Panekoti, yubile Panekoti. Ivyo bitigiri vyose no kubidondagura biratunganye. Rero mwumvirize, imbere yo kurangiza, igihe uyo mwana muto Kristo yavuka, inyenyeri zitatu zaregeranye zica zikora inyenyeri yo mu gaturuturu, yashushanya kuza kwa Kristo umwana. Uwo mwana atunganye. Vyagenze gute? Twarabonye ibintu mu kinyamakuru, muri televiziyo, mu gihugu cose, igihe inyenyeri zitanu zakora umurongo hamwe n'isi. Gatanu niki ni igitigiri c'ubuntu. Iyo izo nyenyeri zije, hari ikintu gice kiba kw'isi. Vyagenze gute? Inyenyeri zitanu zarakoze umurongo. Mbega ivyo vyabaye iki? Mbega iyo ntangamarara niki? Vyari bitangurije iki? Nuko rero nimuce muraba ikintu caciye kiba. Aca yandika ngo inyenyeri zitatu igihe Yesu yavuka. Kandi uyu murongo nawe nyene mubuzirikane kugira ngo bino vyanditswe byose mubikoranirize hamwe, muvyegeranye. Haravuga mu butumwa bwitwa ngo umurongozi, kugira ngo nawe nyene, kugira ngo navyo itariki muzandike, bwavuzwe 14 z'ukwicumi mu 1962 uvugwa na Revera William Branham. Haravuga ku rupapuro rwa 18
aravuga ngo igihe abamajusi bo nta na kimwe bari bazi ku bijyanye n'imana, bo bari abantu bakora ubumaji, bari abamaji, bari iburasirazuba. Mwe murabizi Bibiliya iravuga ngo twabonye inyenyeri y'iburasirazuba twaje kumushengerera. Bobo bari ab'iburengerazuba, barabye mu buseruko babona inyenyeri yiwe, bari kuba bari iburengerazuba, bo bari iburasirazuba. Hego turi iburasirazuba twabonye inyenyeri y'iburengerazuba, inyenyeri yiwe twarayibonye iburasirazuba. Murabe bo bari iburasirazuba. Igihe twari turi burengerazuba twabonye inyenyeri yiwe, nuko twaraje rero kumushengerera. No kuvuga ngo inyenyeri yavuye iburasirazuba ije iburengerazuba. Ndashobora kwiyumvira mbonye abo bantu biteguriye kugenda, ndashobora kwiyumvira abagore babo babaza bati mbega ko byose mwabitekeye ariko busori iri hehe? Arishura bati jewe sinza gukoresha busore kwino ncuro, none ni gute uza kurenga uryo musozi? Mwibuke bo bateruza kujabuka uruzi Tigre bagaca baca mu biyaya. Nuko rero bari bafise urugendo rw'imyaka 2 bagendera ku mafarasi. Bari kubikora gute? Baramwishuye bati mbega ntuza kujana busore? Baramwishura bati oya. Atuza kugenda gute? Ati ndaza kugenda mu buryo bwategekanijwe n'Imana. Murabona ntidukwiye kugira amabusore yacu, ibikoresho byacu, kandi dukwiye kuvuga duti jewe ibi nibyo bizonshikana, ati ibi nibyo bizomenyesha, ati ibi nibyo bizonshikana kuri meta yo guhindurwa. Umuntu ategerezwa kureka ibintu byose akabisiga ku ruhande, nuko akagumbira agafata uburyo bwashizweho n'Imana kugira ashike. Aravuga ngo ndaza kugenda mu buryo bwateguwe n'Imana. Iryo nyenyeri kure iraza kundongora inshikane kuwo mwami. Nuko nyene bimeze byo byarakuri. Twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba, twarayikurikiye inzira yose kugeza ngaho iburengerazuba kugira ngo tumusenga. Ari hehe? Bo bari bakurikiye uburyo bwashizweho n'Imana. Bobo bari bacerewe akanya gato, bacerezwa na za nemeye. Bari binjiye Yerusalemu, batanguye kugenda hejuru banuka mu barabara. Abo bantu bari bambaye neza, barababaza bati ari hehe, ari hehe umwami w'Abayuda yavutse? Kuko uwo wari umugwa mukuru aho hari Yerusalemu. Nta makenga amashengero akomakomeye yateruza kubimenya. Ari hehe, ari hehe umwami w'Abayuda yavutse? Twabonye inyenyeri y'iburasirazuba twaje kumushengera. Ari hehe? Hejuru yandika ngo inyenyeri bingana Luther, Wesley na Revera William Branham. Ndetse kandi aca yandika ngo inyenyeri bingana intumwa, bingana Eliya, Mose na Yesu. Ku nshuro ya nyuma yandika ngo inyenyeri bingana intumwa, pasiteri, marayika. Aho hari ikintu gikomeye kandi gikomeye cyane kugira ngo twese tube tukizi. Acacapa piramide hamwe n'igice cyo hepfo cy'ibihenge by'ishengero, yandika ngo iburasirazuba, hejuru naho yandika ngo iburengerazuba. No mu butumwa amahwaniro y'umwanya canke amayira abiri y'igihe, mwibuke yuko iyo Imana igiye gukora ikintu ku isi, yo ubwa mbere igishitsa canke icerekanira kw'ijuru ibintu byose izoshitsa, izokora ibishikiriza kw'ijuru. No kuvuga ngo ivyerekanira kw'ijuru, kandi dutegerezwa kuba twitwararitse ibintu byose byagiye bibera kw'ijuru, haba muri uno mwaka ndetse n'ibimenyetso byaje mu myaka myinshi iheze, nko 39 na 40, naho nyene harabaye ibimenyetso. N'ikindi gikomeye, ikimenyetso gihambaye cabaye itariki 28 z'ukwa kabiri 1963, aho abamarayika biyereka Revera William Branham mwa wa mugwi w'abamarayika. Kandi ibyo byose Imana yerekanira kw'ijuru ibyo yari gukora ku isi. Haravuga kandi Imana bwa mbere canke nyuma yo kwerekana ibyo kw'ijuru,
kino kimenyetso yerekaniye ku ijuru ku isi haterezwa kuba hariko haraba ikintu nko muri kiriya gihe aho bo babona rya nyenyeri mwibuke yuko yari imaze imyaka 2 iyo nyenyeri igaragaye ni ukuvuga ko yari afise turabona muri Bibiliya mu byanditswe byera ko yari afise imyaka 2 Yesu yari afise imyaka 2 ariko imbere yaho Imana yari mu gikorwa mbega ni gute Imana yari mu gikorwa Imana yari yarungitse ngaho umumarayika mukuru Gaburiyeli ni ukuvuga yuko Imana yarungitse umumarayika w'inkomezi imyaka myinshi imbere yo gushitswa kukuza ko mwami ugushitswa kukuza ko mwana w'umuntu mu kuza kwe kwa mbere ariko kwashikijwe muri Yesu w'i Nazareti ni ukuvuga yuko Imana mwumva ko yavuze ngaha mu butumwa bwitwa ngo amahwaniro y'igihe bwavuze tariki 15 z'ukwa mbere mu 1956 mwumva ko yavuze ngaha yaravuze Yohana yagenda avuga ku bitangaza Yohana yaramuvugishwa Bibiliya ivuga yuko Yesu yavuze kuri we nyene ubwiwe ko hatigeze kuvuka umuntu ku isi asa na Yohana kugeza ico gihe aleluya kuko we yaramuvugishwa ugukomeye cyane kugeza ico gihe kuko yaramahwaniro akomeye cyane Imana itari bwigerigirana na Sekibi igihe inzira zari zihuye ngaho wewe yaragiye kwambura no kumwaka ibyo yari afise byose aleluya Yohana yaramuvugishwa Gaburiyeli yari mu marayika yari ngaho acandika ngo Gaburiyeli ndetse kandi yandika ngo amahwaniro y'inzira zibiri we yaserutse yagaragaye mu mayira abiri yo mwanya no kuvuga ngo Gaburiyeli Imana ishimwe nk'imyaka 33 imbere yuko biba no kuvuga imbere y'ugushitswa mu mwuzuro ukwari kwatumye Yesu aza ku isi mu gushitswaho kuza kwe kwa mbere ku musaba Kalvariyo muri iyo ntambuko y'ugushitswa ku gutanga ubuzima bwiwe hariya ku musaraba ico kintu cyari cyamuzanye ngaha ku mumbe w'isi kandi uwo mwanya wo ku musaraba aho yakwije iyo myaka 3 y'ubuzima bwiwe aho kumbure ibyo muri ya myaka 3 n'igice y'ubukozi bwiwe ariko mwiyumvira ingene Dr. Branham ngaha aratubwira ko ari imyaka 33 imbere no kuvuga ngo imbere y'ico kintu cyo gushitsa uwo mwanya wo kubambwa no kuvuga ngo igihugu c'ubucunguzi arico yari yarungikiwe mu kuza kwe kwa mbere avuze ngo imyaka 33 imbere yuko biba kandi mu yandi majambo yamurungitse kandi no kuvuga ngo yari ngaho imyaka 48 na 49 imbere y'ugushitswa esa adopción de Jesús kwakuragwa mu mwuzuro kwa Yesu del comienzo del ministerio de Jesús mu ntango y'ubukozi bwa Yesu kugira ngo hanyuma amezi 3 ya nyuma agire la adopción Jesús Yesu aragwe mu mwuzuro kubw'ico gikorwa ca nyuma no kuvuga yuko yaje reka tuvuge tuti 32 años y medio imyaka 32 n'igice imbere uwo mumarayika mukuru Gaburiyeli niho yaza imyaka 32 n'igice imbere yuko Yesu aragwa mu mwuzuro ku musozi wo guhindurirwako kandi 28 a 29 yaje años antes imbere y'imyaka 28-29 imbere yuko Yesu atangura buno bukozi bwa Mesiya no kuvuga de comenzar imbere yuko atangura ino ntambuko final ya nyuma de
y'igihe ciwe ari ngaha ku isi imyaka 33. Iyo myaka 3 ya nyuma n'igice ihuye n'igice ca mbere nshinga rya 70 ryo mu buvugishwa bwa Daniyeli. No kuvuga ngo iyo myaka 3 ya nyuma n'igice Gaburiyeli yarahari imbere y'imyaka 28-29 ari ku isi. Gaburiyeli ari ku isi ariko yereka Mariya ibintu bizoba biriko biraba bibera muri uwo we yari kwibaruka. Uwo mpemu yera yari yateye igitutu Mariya, kandi hari akarema kariko kirima ko kandi nuko karema uwo mwana. Rero duharuye uhereye ku itariki ubwo aho mu mwuzuro hatanguriye ubwo bukozi, kuko bwatanguye 63 ariko mwitegereze mu mwuzuro mu 74 niho hatanguye ubwo bukozi bubwira Mariya. Kandi hanyuma mufashe iyo tariki nababwiye yo 28 a 29 años imyaka 28 na 29 yo gutangura ubukozi bwa Yesu. Ndetse munaharuye igihe imyaka Yozefu yari afise, muharuye imyaka Yozefu yari afise, ari we yarakoye Mariya. Reka turabe hano, reka turabe twitonze neza kugira ngo turabe ibintu bikomeye cyane. Murabe aravuga ngo reka turangize ngaha. Imana yatanguye duhere imbere gato kugira ngo tubihuze neza. Imana ishimwe nk'imyaka 33 imbere yuko biba. Imana yatanguye mu mwuzuro w'igihe gukangura, gukebura hakiri kare yuko amayira abiri yari yegereje. No kuvuga yuko Imana ngaho yariko irakebura canke irabwira Mariya, yariko iramubwira yuko ayo mayira abiri yari yegereye, kuko we yariko aramubwira amuzanira ubutumwa bukomeye cyane. Ubwo we yariko arabwira Mariya, nico gituma mwenda Branham yavuze ngo atangaza avuza inzamba mu kuza kwiwe kwa mbere. Aho yariko arayivugiriza Mariya, amuvugiriza inzamba, amubwira ibintu byose byari biri muri buno butumwa buhambaye cyane bw'ijwi ry'umumarayika mukuru abibwira Mariya. Kandi mwiyumvire ngaha, katurabe ana mahodiyo n'ayinyigisho. Nuko rero tuyakoreshe neza nk'uko, kugira ngo hanyuma twicare dutekanye dutuje, hanyuma tuyige. Katurabe ngaha mu butumwa ingabire z'Imana, kuko ibyo nabyo birahuye, birajanye. Mwumvira ikintu ngaha, ubu bwavuzwe ingabire z'Imana buri gihe zirafise ikibanza cazo. Bwavuze tariki 22 z'ukwa 12 mu 1963. Revera William Branham yaravuze ngo yari karasoma muri Matayo igice ca 2. Aha, muri ino mirongo ya nyuma bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe bikubita hasi, baramupfukamira, barumura ibisimbo byabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu n'imibavu n'isenga. Hari ahantu we avuga yerekana, reka ndabe yuko no hatora ngaha nihuse. Uvuga ngo izahabu, ngibi izahabu
ubumana, el incienso es imibavu igual a servicio bingana y la ibikorwa, mirra isenga muerte. bingana urupfu. O sea, ahí va a estar luciendo un ni giro ukuvuga para ngo morir. yari no Hay una gusigwa parte kugira acá ngo que lo habla así, azopfe. pero hariho ahantu vamos a habivuga leer esta nk'uko, parte ariko que reka él dusome escribe kano atrás gace de esa yaciye página. yandika nyuma yo kuri uru Lo que rupapuro. significa el oro, que es Ico la bisobanura deidad, el izahabu incienso, ni que ubumana, es imibavu servicio, bisobanura y ibikorwa, mirra, isenga muerte. bisobanura urupfu. Le ofrecieron dones, oro, e bamushikaniye incienso y amashikanwa, mirra, izahabu y siendo n'ibibavu avisados por n'isenga. revelación en Babwiriwe sueños que n'Imana no mu nzozi volviesen a ngo Herodes, ntibasubire guca se kwa volvieron a su Herode, tierra por baca otro mu camino. yindi nzira bisubira mu gihugu Es c'iwabo. muy raro aquí Biratangaje ahora ngaha que rero Dios, en ko una forma Imana sencilla, mu buryo buciye Dios bugufi, habla a la gente Imana por medio de irabwira abantu sueños. biciye Yo lo mu creo. nzozi, Pero ndabyizera. como Dios usó Ariko en este caso, uko Imana es una yabikoze manera mw'ako karorero secundaria. ni mu buryo Ahora, bugira un kabiri. sueño es Rero un inzozi sueño inzozi que, si es interpretado iyo zisiguwe correctamente, es neza lo mismo que nico una kimwe visión. niyerekwa. Si es un sueño, iyo ari siendo inzozi interpretado. iyo Dios zisiguwe, usaba Imana esa forma yarakoresha allá ubu atrás buryo en el Viejo hariya Testamento mu y isezerano a rya través de las kera edades, ndetse no y mu bihe lo prometió bitandukanye, hacer en los kandi últimos yarasezeranye días kuzobikora mu minsi ya Ahora, nyuma. la gente Kandi puede comer rero abantu demasiado barashobora y kurya además cyane tener bagahaga, pesadillas. hanyuma Y no bakarota. no es real, Kandi sueños espirituales. izo ntaba ari Eso inzozi no zo mu buryo cuadra bw'impaya mu cuando usted z'ukuri, lo lee. ivyo ntibihuye Y iyo algunos de ellos bisomye. podrían ser Kandi correctos, zimwe pero muri izo todavía zirashobora allí es kuba zo, real. ariko Sueños zikaba espirituales. zikuri Y inzozi zo mu sabemos buryo aquí en el bw'impayamo. tabernáculo Kandi que turazi Dios ngaha da mu sueños a las ihema personas yuko y son Imana iha interpretados inzozi y abantu llegan a suceder y zigasigurwa son verdaderos. ndetse zikaba Pero es iz'ukuri. una forma Ariko secundaria ubwo n'uburyo de hacerlo. bugira kabiri bwo O sea, kubikora, una forma no kuvuga ngo n'uburyo secundaria porque bugira más kabiri, adelante vamos a kuko ver, mbere gato turaza la forma kubona primera uburyo es bwa mbere Dios a través ni Imana de sus biciye profetas, mu que trae la muvugishwa revelación al azana pueblo. uguhishurirwa Dice akagushikiriza ahora, abantu. la Aravuze razón ngo por la rero que fue hecho antes impamvu era porque byakorwa no nk'uko había bwa mbere profeta ni uko en la atabavugishwa tierra bari bahari en ku aquel isi tiempo muri ico gihe para interpretar kugira ngo los sueños. basigure inzozi. Ve, Murabibona, no había profeta para nta muvugishwa interpretar yari ahari sueños kugira ngo asigure como inzozi José nka y Yozefu Daniel na y aquellos Daniyeli profetas de la antigüedad. n'abajya bavugishwa bose Ellos bo mu no bihe bya tuvieron kera. profeta por We nta 400 bavugishwa bari años, bafise y mu Dios myaka usaba amajana un ane. sueño Imana rero yakoresha para inzozi él, para el bienestar de kugira su ngo propio hijo. Él lo hizo. kugira ngo umwana wiwe agubwe Él le dijo neza. a Yarabikoze, yarabwiye y está hablando Yozefu. ahora Aha reka avuga del rero que estaba desposado kuri wa con wundi María. yarakoye Mariya. Cuando él era Igihe un hombre we justo, yari umuntu no era la w'umugororotsi, intención para ntabwo yari hacer afise de ella un icifuzo escándalo co público. Pensó kumumaramaza, dejarla secretamente. co No hay kumwararaza. duda que ella Yashatse le dijo, kumuheba pero cuando la mw'ibanga. vio, Nta makenga que ko iba a ser yamubwiye, madre, ariko eso igihe we fue yaragiye muy kuba raro. nyina w'abana, Ustedes ibyo saben, byari eso es lo que bitangaje. pasa hoy. Mwe murazi ibyo nibyo Dios biba uyu hace cosas munsi. raras. Imana irakora Y ibintu es tan raro bitangaje, que aún kandi el biba hombre bitangaje no kugeza puede ubwo ver. n'umuntu adashobora kubibona. Dice al lado, Aravuga ku porque ruhande, dice, no hay duda igihe que yandika ella ngo le nta dijo, makenga ko pero we cuando la yamubwiye, vio, ariko igihe yamubona ángel, acandika ngo marayika. al lado. Ku ruhande, Ustedes saben eso, mwe murabizi eso es lo que ibyo, pasa hoy. ibyo Dios nibyo hace biba uyu cosas munsi. raras. Imana irakora ibintu Y es tan bitangaje, raro que aún el kandi biba hombre bitangaje no puede kugeza ubwo ver. n'umuntu adashobora José no kubibona. pudo entenderlo. Yozefu ntiyashobora Fue muy kubitahura, raro. Él era byari un bitangaje. buen hombre, We yari nada umuntu erróneo en mwiza, él. nta bugunge Él bwari era buri muri we. un hombre We bueno, yari un umuntu hombre mwiza, justo. umuntu Pero w'umugororotsi. fue tan raro, Ariko vea, byari José bitangaje cyane. Murabe, probablemente Yozefu mu 40 by'ukuri o mu myaka 45 40 cyangwa años, 45, algo así, ibintu ellos nk'ibyo, alegaban bobo cuando él bari y María estaban igihe we na Mariya comprometidos. bari barahanye O sea, isezerano. Ni ukuvuga, fíjense, y tienen que mwiyumvire, siempre tener kandi esto buri en gihe mente, ibi lo mutegerezwa cual lo hemos kubizirikana, repetido en varias ari byo ocasiones, twasubiyemo imyaka de myinshi, lo que habla el hermano Branham, ibyo mwedata Branham nuestro hermano yavuze William, hamwe na de que mwedata las William, escrituras yuko tienen ibyanditswe bifise múltiple cumplimiento y ugushitswa también kwinshi tienen múltiple ndetse revelación. binafise no guhishurirwa Tiene kwinshi. significado múltiple, Birafise tiene insiguro significado nyinshi, también birafise de kandi revelación no múltiple guhishurirwa también. kwinshi. Porque Kuko fíjense que mwiyumvire en ese tiempo cuando muri nuestro kino hermano gihe William se igihe fue, mwene data William que estamos yagenda, hablando del 2019, turazi ko ari muri 2019, desde la fecha duharuye duhereye ku que él itariki coloca allí en we varios yashize escritos, ngaha mu byanditswe desde byinshi, 1977, uhereye mu gihumbi magana que cyenda es mirongo indwi n'indwi, el tiempo nico en gihe donde ya Dios aho le abrió Imana más y más, yamukingurira y cada cyane, vez más y más le iba abriendo buri el munsi ikagenda entendimiento de imwongera esa nueva edad, de ugutahura esa nueva bw'igihe gishasha, dispensación, ikiringo de gishasha, que había un yuko pueblo y hariho todo eso. abantu Por n'ibyo eso es byose. que él Cyo gituma we siempre buri gihe coloca
yashira mu butumwa mu byanditswe byo dufise ngaha hamwe hariho n'ibindi bintu bikomeye cyane rwose ari byo igihe iyo tariki izoshitswa niho tuzoshobora kubivuga ku mugaragaro. Mu gihe izi tariki zikiri muri kazoza ni ukuzireka tukaziceceka kugeza igihe hazoshitswa bino bintu byose by'ubuvugishwa ibyo yanditse ngaha ibyanditswe nawe. Ariko ibyamaze gushitswa cyangwa imyaka yarenze iyo turashobora kuyivuga ko tukabivuga nk'akarorero kino gihe yanditse kuva mu 1977 kugeza mu gihumbi muri 2019 nk'akarorero. Iyo tariki aho yerekana imyaka 41 n'amezi 8 amezi 8 canke 10 kuko ngaho hari ahantu hamwe yanditse ikintu c'amezi ariko reka tuvuge ngo imyaka 41 n'amezi 8 wewe uteranije igihumbi 1977 ugateranya ko imyaka 41 n'amezi 8 ucutora umwaka wa 2019 kandi iyo tariki irahuye neza n'ivyo yanditse mu kwa gatatu mu mwaka ari tariki aho Imana yamuhamagariyeko. Yari yaramuhamagaye muri 2017 aho naho nyene wewe uharuye hari tariki ngaho itariki ikomeye kandi ikomeye cyane hariyo wewe hamwe n'ibyo byose urashobora kugenda urandika. Kandi mwibuke ubu ntabwo dushingiye ku matariki cyangwa tuvuga amatariki kugira ngo ukwizera kwacu tugushingire ku matariki, ahubwo ibintu kugira ngo tugire ubumenyi bwagutse kandi tumenye naho duhagaze hariho. Kandi kuri iyo tariki ya 2019 wewe uharuye itariki kuva mu 74 nkaho n'iburi aho ucuronka itariki Yozefu yarafise, kandi aho harashobora kuba hariko harashitswa n'ikintu cibi byanditswe ari byo byabaye kuri Yozefu hamwe n'umumarayika mukuru Gaburiyeli. Kandi ibyo tuzobandanya ko biraba imbere gato, ariko mwibuke yuko ibyanditswe bifise ugushitswa kwinshi, kandi Yozefu ngaho we yari kwashushanya Mesiya mu kuza kwe kwa kabiri. Mutumwa bumwe mwedata William yaracaka ibintu hejuru akavuga ngo hanyuma tuzovuga kuri ivyo, kuko Yozefu turana yuko hanyuma yavuye mu gikorwa, hanyuma ntigeze kuvugwa kuri Yozefu. Kandi mwibuke yuko Yozefu ari ukomoka mu mwami Dawidi, no kuvuga yuko azoba ari ukomoka mu mwami Dawidi wo mu muryango wa Yuda, murongo wa Yuda, niwe Mesiya azozamwo mu kuza kwiwe kwa kabiri. Ni kuvuga yuko Yozefu ari urugero rwo kuza kwa kabiri k'umwami. Ni kuvuga ko iki kintu cabaye hariya muri 2019 kirasa neza n'ivyabaye ca gihe Gaburiyeli yahura na Yozefu hariya igihe yari afise imyaka 45 nk'uko Branham yabivuze. Ishusho n'ingero y'ugushitswa vyongeye ugushitswa kukuza k'umwami mu kuza kwe kwa kabiri ko ku munsi wa nyuma, hamwe no kukugaragara ndetse n'ibi bintu vyabaye hariya kuri Yozefu na Gaburiyeli muri iki gihe ca nyuma vyabaye co kimwe. Kandi naringiye kuvuga gato kuri ivyo, ariko mwebwe muramaze kubimenya neza, kubitahura, canke murafise ubumenyi busa n'ubutahuritse neza bw'ivyamye birabera hariya
muri kujya kugendererwa yozefu yagize ujya yarakoye mariya hariya mwakiriya gihe aribyo we yari afitanye isezerano na mariya kandi aho gaburiyeli yaramwiyeretse mu nzozi ariko mwimvire ikintu gikomeye cyane kuko igihe we yamwiyereka murabe ngaho ikintu aravuga ngo yozefu mu bisanzwe yari afite imyaka nka 40 cyangwa 45 igihe we na mariya bari bafitanye isezerano buriya muyandika ku ruhande ngo yozefu imyaka 45 ariko ngaha turabona ikintu kitigeze kiba umugore akowe n'uno mugabo akaboneka ari hafi kuba nyina w'umwana kandi byari bitangaje kugeza ubwo yozefu yashatse kumuheba ariko mu gihe nyaco imana yarungitse marayika wayo aca yandika ngo yarungitse marayika wayo gaburiyeli amwereka mu nzozi aramubwira ati ntutinye kurongora mariya umugore wawe kuko indatwaye niyampemuye aca yandika ngo ntutinye kurongora mariya umugore wawe aca yandika ku ruhande ngo kubaka cyangwa gushinga urugo mbega ni ukuwe kwizera gukomeye cyane kwamuvutsemwo igihe yava ngaho murabe wewe ntabwo hakenewe insiguro na zimwe inzozi ntizari ibimenyetso zari zaje ikibiriraho murabe ngaha ibi bintu ndiko ndabasomera banyavuga ngo ntutinye kurongora mariya umugore wawe kuko indatwaye niyampemuyera aho nta muvugishwa yari ahari kugira ngo amusigurire ico gituma byabaye ngombwa yuko ziza neza inzozi ziza zitumbereye zivuye ku mana ziza kuri yozefu ikibiriraho rero mwumva ingene banayavuga ngo kandi imana yakoreje ubwo buryo bugira kabiri ni ukuvuga kuko ku ruhande yanditse ngo inzozi ni uburyo bugira kabiri bw'imana kuvuga biciye mu mvugishwa naho ni uburyo bwa mbere mwiyumvire ingene yakoreje uburyo bwa kabiri kugira ngo abwire yozefu ikibiriraho kandi aho nta muvugishwa yari ahari yamubwiye ngo ntawe ari ahari ariko ubwo n'uburyo bw'ikibiriraho ubw'imana yari kirahishurira yozefu ibizoba kuri mariya ariwe yari kwibaruka uwo mwana ku munsi wa nyuma uwo yozefu azoba ariko arakira mariya araronka mariya kuko muri mariya ni imana izoba iriko irashikiriza ukuza ku mwami ubukoze bwa Mose na Eliya mu ntambuko ya nyuma mwumugende vyanditswe bifise insiguro nyinshi kuko nivyo imana yaremeye yuko biba muri ubu buryo rero bamwe bashobora kwiyumvira ntimuvuge muti ubu rero hatiruza kuvuka umwana umubebe hanyuma tukarindira imyaka 30-40 kugira ngo avuke ibyo byose oya imana iramufise arahari kandi yamye atuganiriza yamye atwereka ubu naho murabe imfuruka turiko turarabiramwo ibyo byose ni mu mfuruka ya yozefu we yarakoye mariya iyi n'indi mfuruka kandi ni byiza ko mumenya gutandukanya ikintu n'ikindi cyo gituma nababwiye ibyo ntimuce mwiyumvira ko biciye mu nkumi mariya ishengero ry'umugeni wiwe ngo niho hazovukira umwana yoye yaramaze kuvuka no kuvuga yaranakuze haraheze igihe kuko imana ivyanditswe vyayo no buvugishwa ibishitsa kandi ikabigaragaza no kuvuga ngo iyo iriko irabishitsa ni igishushanyo c'ivy'imana izokora hanyuma kuko we wihweje muri gaburiyeli mu marayika mukuru gaburiyeli igihe yaza hagati muri twebwe yari karashitsa buno buvugishwa harabaye umurongo w'imibumbi hariya mu 39 canke 40 murabe ibintu byinshi cyane byo mwijuru vyabaye ndetse habaye n'urugendo habaye ubutumwa habaye urugendo kwegeranywa
habaye rirya jwi ry'umumarayika mukuru abwira umugeni, habaye ukwegerana kwa Isirayeli. Murabe ibyo byose ni nka pake, ni nk'agapake, ni ukuvuga ngo reka tuvuge tuti ibintu byose yashikije, ibyo byose tugiye kubyitegereza mu mfuruka y'ubuvugishwa n'ibyanditswe byateruza gushitswa, byose byarashikijwe. uwo birabye ngaho yarashikije ibintu byinshi cyane, ariko ntihahishuwe, ntabwo havuzwe mu buryo bufoboye ibyo byose, ariko byashikijwe by'agahe gato, igice kimwe. Kandi ibintu byose yashikije mu kuza kwiwe ari byo twaramaze kuronka ukwegeranya uko batoranijwe, baradumuka ikimenyetso, barashizwe mu kibanza kibereye, ariko hari ikintu kibura. Mbega kwizera ko kunyakurwa kurihe? Kuko n'ubu turacari ngaha. Nuko rero iki n'ikindi gice ari ka gacerere kahaba igihe we yaduga mu ijuru, nuko aho ararenguka, agaragara by'umumarayika ku rupapuro rwa 80 mu gitabo cy'imatanijwe. Aho haca hamenyekana, hatangaza igihe yavuga ngo ngujye marayika, ngujye aragaragaye. Nuko igihe uwo mumarayika yagaragara, haciye hatangura inusu y'isa y'agacerere. Tuzobona mbere gato ibizoba muri iyo nusu y'isa y'agacerere, ndiko ndabivuga kumbure ibiri kuri urwo rupapuro. Urabe, hanyuma umumarayika amaze kugaragara ngaho, hariho ibintu byinshi bizoba biriko biraba mu kugaragara k'uwo mumarayika ngaho. Kandi hariho ahandi hantu, kuko mu gitabo cy'imirongo mwe mwihweje, igihe yavuga ko hatabaye marayika atamweretse ikimatanije cy'indwi mwenda Branham, ni umurongo washizwe ngaha mu gitabo cy'imirongo. Mwimvire ngaha ikintu gikomeye cyane. Aho yavuze ku rupapuro rw'114 mu gitabo cy'imirongo, agace ka 10:3, umwagazi w'intama yafashe igitabo igihe kimatanire cy'indwi cyagira kimatanugwe. Turabona ikimatanire cya gatandatu, ariko ntiyatwemereye kubona ikimatanire cy'indwi. We ntabwo yakimenyekanishije. Marayika yamaze iminsi n'iminsi ambwira kuri ibi bintu, ariko hanyuma ntiyabikoze kuri iki. Yandika ngo marayika yamuhishuriye ibimatanije 6 mwenda Branham, ariko ntiyamuhishuririye ikimatanije cy'indwi. Ndetse kandi yandika ngo ntiyamwemereye kubona bingana gutahura. Natwe twamye tubwirwa, tumenyeshwa rino banga rikomeye cyane ikimatanije cy'indwi mu kumenwa kwacu. Mwibuke yuko ikimatanije cy'indwi kirafise intango n'iherezo, kandi ikimatanije cy'indwi kirahurirana n'ikimatanije cya gatandatu, arico Mose na Eliya, kuko umwana w'umuntu aje azananye n'abamarayika biwe. Kandi hariho ukundi guhishurirwa, canke twashobora kuvuga ngo ukundi gushitswa k'ubuzima bwa Yozefu. Umwe yarakoye Mariya, ari byo uko tuzogenda turabona bino vyigwa, Imana izogenda iratwereka, igende iraduha umuco mwinshi w'iki gihe, ubwo Gaburiyeli yariko aravugana na Mariya, hanyuma akavugana na Yozefu. No kuvuga ukugaragara k'umumarayika mukuru Gaburiyeli muri ajya amahwaniro y'umwanya, azaniye buno butumwa bukomeye cyane Mariya, byerekanye ko igihe cyari kiri hafi kugira ngo habe izi mpinduka z'ikiringo, kandi yamurungitse imbere y'igihe. Mwibuke yuko we mu butumwa bwinshi atubwira ko igihe hazokwinjira uwatoreje wa nyuma, akadumo k'ikimenyetso yuko urugi ruzoca rwugagwa. Kandi ubu
twinjiye mu ntambuko ubwo igice ca nyuma cana amahwaniro ano mayira abiri kugira ngo hatangure uyu munsi mushasha w'ikiringo, kuko nyuma ya 2019 nk'uko twabisomye mu kanya ko igihe Imana yarokora mu kuvayo kwa mbere ubwoko bw'abaheburayo ibakura muri Egiputa, Mose mu myaka 80 we niwe yababohoye. Katurabe ngaha mu gitabo c'imirongo, si lo encontramos rapidito, namba twahatora mu buryo bunyarutse, no lo tenía a la mano pero vamos a buscarlo ntabwo narenda hafise aha hafi ariko reka ndaharondere nihuse. Dios tiene Imana buri gihe irafise un tiempo para cumplir igihe co gushitsa las promesas amasezerano en su totalidad, mu mwuzuro wose, no kuvuga luego de nyuma de libertarlos yo kubabohora hubo habaye unos años adicionales imyaka yiyongereyeko, los cuales siempre son ariyo buri gihe para preparación iba ari iyo kwitegura kw'abantu. O sea, no kuvuga es un tiempo n'igihe necesario para el pueblo, gikenewe cyane ku bantu, porque es el tiempo en donde Dios le da kuko n'igihe aho Imana iha abantu ukwigenzura, ukwitunganya. Mwumve ngibinda bitoye ku rupapuro rw'151 hejuru haravuga ngo mu kiringo ca mbere nyuma y'imyaka 40 byamutwaye imyaka 5, ariko kuvuga ngo byamutwaye imyaka 5 Yosuwa, hanyuma ajabuka ikiyaga. No kuvuga igihe Mose aho afise imyaka 120 yababohoye igihe afise imyaka 80, ku myaka 120 hanyuma haca iyindi myaka 5, kandi muri iyo myaka 5 bariko bitegurira kujabuka ikiyaga. No kuvuga yuko ico gihe Imana yari reka tuvuge tuti Imana mu mugambi wayo yari yaragitegekanije, kuko wuteranije 120 ukongeza ko 5 ni imyaka 125. Reka ngaha turabikira ni imyaka 125, imyaka 125 ariyo si usted multiplica wewe ugwije 41 41 imyaka 41 imyaka 41 n'amezi 8 ukagwiza gatatu, a ver si da 125. Reka ndabe yuko ari 125. Yo creo que da 125 años. Reka ndabe ko ari imyaka 125. O sea, sí, no kuvuga ego ni imyaka 125. O sea que no kuvuga ko ya para la cuarta mu vigilia mwizamu rya kane canke mu ruganirwa rwa kane, byose ni mu bwa kane. Murabe nyuma yo guhera kwayo masaha 3 n'isaha yo kuza kwiwe, kuko we ku myaka 120 nyuma y'imyaka 120 Mose yaciye agenda, nuko hanyuma ico gihe ca nyuma kice gihabwa Yosuwa. No kuvuga Yosuwa yabandanije muri ico gikorwa co kubabohora, no kuvuga ngo asozera ico gikorwa co kubabohora, kuko bari bamaze kubohorwa na Mose igihe bava muri Egiputa. Ariko ivyo byose ni igice cyo kuvayo. Ku iherezo rero Yosuwa niwe yaciye aramukirwa kugira ngo asozere iyo saha yo kuza
iyo saha y'ukuza kwiwe. Kandi reka turabe ikintu ngaha kintu kuko nk'akarorero wewe uharuye kandi ivyo wewe utereza kubyiharurira wenyene ngaho ntitubifate ngaha, ariko wewe nyene uharure ushingiye ku butumwa. Ndibaza yuko yari intangamarara yuko w'Imana twavuze ikintu kijanye n'ubuzima bwa Mose, ubifatanye n'ubu uraza kuraba ingene uza gutora ikintu gitunganye neza kuri ibi bintu byose byo kukuvayo Imana yashikije ngaha mu bwoko bw'Abaheburayo mu kuvayo kwa mbere. Kandi wewe wihweje mu kuvayo kwa kabiri habaye ivyo nyene. Yaravuze ngo ikiringo ca kabiri nyuma y'imisi 40 byabafashe imisi 10. No kuvuga ngo buri gihe murabe ni gihe ciyongera. Aho aca yandika ngo ikiringo ca gatatu nyuma y'imyaka 40 bizodutwara, aca ahashira kabaza. Ni kuvuga yuko naho nyene hariho igihe cyategekanijwe n'Imana kugira ngo hazokogwe igikorwa kijanye n'iyo minsi. Murana yuko atagihe kinini dufise, cyo gituma ubuzima bwa Yozefu nibyo nabwiye kuri Yozefu si kugira ngo mubibone mu buryo bw'uko hariya reka tuvuge ngo aho uko byari ko birashitswa, ariko kwari ukuvuka kwa Yesu mu nda ya Mariya, arivyo muri ico gihe yari yaremwe na mpwemu yera yamuteye igitutu. Ntabwo ndiko ndashaka kubereka ivyo, ahubwo turiko turaja mu gice ca Yozefu, twerekana igice ca Yozefu hamwe n'ico Yozefu ngaho yari karagereranya arashushanya mwako kanya. Twarabonye muri no misi igice ca Mariya inkumi hariya wo muri kiye gihe hamwe na Mariya umujyi bw'Mpwemu ariryo ari shengero ry'Umwami. Ni imfuruka zibiri zitandukanye dutegerezwa kumenya tukazitahura neza. Kandi nabona bukozi butahishuriwe mu Data Branham nkuko twesomye hariya mu gitabo c'imirongo. Mwimvire ingene yavuze ngaha mu gitabo citwa ngo guhagarara mu gihengeri, ubutumwa nubwo bwavuzwe tariki 23 z'ukwa gatandatu mu 1933. kandi buno butumwa mu by'ukuri burimwe guhishirirwa gukomeye cyane ngaha yara bwerekana cyane ko ibi byose ari ibintu by'agaciro kadasanzwe. Jewe rero ndashimira Imana ko yabikoze nk'uko muri kino gihe, ngene we yadusigiye ibi byose kugira ngo tugire rino shingiro ivyanditswe mw'ihema. Kandi byose biroroshe ngene Imana iriko irabikora. Kandi jewe nduzura umunezero n'akamwemwe mu kubona ingene Imana biciye mu ijambo ryayo, ingene iriko irashingira intahe ugushitswa kose hamwe n'iribanga ryo kuza ko mwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ndetse kandi byongeye ndashimira Imana ko Imana ifise abantu bagumije bino byose, babigumbiriye kandi bakabiha agaciro, kandi barahaye agaciro kino gihe kuko barazi yuko atabayeho kino gihe nako no kwitegura. Barazi ko tudashobora kuva ngaha. Ndashima Imana ku bwanyu, ndashima Imana kuko mwatahuye, kuko muri babanyabwenge n'igituma mwamye mugumbiriye ano masezerano abona buvugishwa, nuko mukaba muri ko murayabona ashitswa. No kuvuga jewe ndashimira Imana
kuko igikorwa Imana iriko irakora kiriko kirama ivyamwa kandi kiriko kiratanga uno muco w'izuba rikaza rimurika ku rubuto neza neza kugira ngo urubuto rwere. Hatabaye n'imishwarara y'izuba ntituzi aho twokwisanga, ntitwomenya aho turi, twoba tudafise icerekezo, kuko buri gihe Imana muri buri gihe itegerezwa kugira uburongozi, aribwo Imana ikora biciye muri mpwemu yera, uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. Ico gituma igihe yavuga ngo nzokubita umwungeri intama zisanzare, ntizimenya iyo zija, ariko iyo hari umupasiteri umwungeri ari ubutumwa, hanyuma tuzobusoma. Ubwo butumwa ni bwiza kubera iki byabaye ngombwa ko abapasiteri, ubwo butumwa burakomeye. Aho murabe yaravuze ngo pasiteri abavugishwa, niko yavuze ngaho. Hanyuma tuzobusoma mu zindi nyigisho. Reka dusome hano. Yaravuze guhagarara mu gihengero, urupapuro rwa 19. Yaravuze ngo rero nyuma y'uko Bibiliya yari isiguwe mu mwuzuro, nuko rero mwebwe murabona yuko hugurutse agasongero ka piramide mu buryo bw'urutare. Si inyigisho za piramide, oya, kuko abantu bigisha inyigisho za piramide ndibaza yuko bazi ibyo bariko baravuga. Jewe nta na kimwe nzi kuri ibyo, ariko uko vyoba uko ariko kose bimeze nka piramide, ariko ibuye risozera ntiryashizweho. Rero jewe naragiye i Kayiro no muri Egiputa, ibuye risozera ntiryigeze rishigwaho, kuko ryari ibuye rikomeze furuka. Ibuye risozera mw'ishengero yari ibuye rikomeze furuka. Nuko rero ntiyigeze aza, we yaranswe Kristo, ariko we azoza. Kandi ndizera yuko niyaza, ishengero rizoba ryararenze ikibanza co gutsindanishirizwa kwa Luteri, ukwezwa kwa Wesley. Ubutumwa bwa Pentekoti buzuzana ishengero burigire inkehwa, kandi ubukozi buzoba buri muri abo bantu, aribwo buzoba ari bwa bukozi nyene bumwe bwakogwa n'umwami Yesu Kristo. Ivyo bizozana Yesu, hanyuma ibintu byose abifate abijane kure. Acandika ngo ubukozi, yanditse ngo abijane kure, acandika ngo ukunyakogwa, acandika ngo ukuza k'umwami. Hepfo gato aravuga ngo igihe yaza, izo nkumi zose zaciye zizanzamuka zitunganya amatara yazo. Abapresbyterienne, abo kwa Lutera, ababatista, abana bose bavyawe na mpwemu w'Imana bazoja mu kunyakugwa. Hari ubutumwa aho yavuze ngo umugeni yakozwe nabo bose, no kuvuga ngo yakuwe muri abo bose, no kuvuga abo bose bagize umugeni. Ndizera yuko umugeni azohamagagwa muri ico gihe. Ndizera yuko hazoba bamwe mu minsi ya nyuma batazobona urupfu, ariko bakazohindurwa mu kanya gato, mu kanya nko gukubita ingohe. Yandika ngo amazamu ndwi, igihe cyo gukanguka bingana umuzuko hamwe no guhindurwa. No mu butumwa bwamaze guca, bwavuzwe tariki 18 z'ukwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda 1935. Yareka aravuga ubutwara busomye, ariko reka nabwo nyene tubushirire ngaha. Avuga ngo ntaciki nini, banteye inkuru y'umurovyi. Umuntu yagiye ahitana umutama w'umurovyi kugira ngo bagende kuroba hariya iburengerazuba. Yandika ngo iburengerazuba. Bagiye mwako gatondo, bagiye muri ako gatondo, acacapa piramide n'agafureshe kava ngaho, acayandika ngo Matayo 13:47 kugeza ku 50. Kandi aratubwira esa escritura muri iki canditswe
atubwira ku mugani w'urusenga nico cyanditswe we yashize ngaho aravuga ngo namba hari umuntu yoba yarigeze kurobera hariya kombure murazi ibintu biba hariho imikubite y'ubwoba iri hariya ndabona mwene data Edi Biskar hariya hepfo umumisiyoneri wo mu Bahinde kandi natwe ubwacu twararobeye aho hantu nuko rero uwo murobyi yari umwiga mwe murabizi we yagiye kuroba hanyuma barazimira barindiriye yuko buca mwe murabizi kandi ntibashobora kumva ijwi ry'inkengeri ubwo murobyi acarata umutwe aravuga ati erega twazimiye mu kiyaga tiyemwe asa n'uwutaye umutwe aramubwira ati tekana mwana tekana uwo murobyi bimenyereye atekanye mwe murabizi yarazi ibyo ariko aravuga aramubwira ati rindira gusa kugeza izuba ryatse nuko turaza kubona aho turi we ngahaca yandika ngo atureka izuba ryake atureka izuba ryake hanyuma tubone aho turi hagati y'utuzitizo intumwa y'iburasirazuba ndetse aca yandika ngo wewe uri burengerazuba hagati y'utuzitizo uravuga uti nategerezwa kuba umumetodiste umubatiste umupanekoti rindira gusa umwana aduge candika ngo Mose na Eliya tuzobona aho turi we ni jambo urindire kugeza ubonye jambo rigaragaye kandi namba ari jambo namba kurindira ko iryo jambo rigaragara akaba ari karavuga ngo rindira umwana aduge mbega nihe tuzobona iryo jambo rigaragaye ni mu bukozi bwa Mose na Eliya ategerezwa kuba ari buno bukozi bugaragaye muri iki gihe cya nyuma aravuze ngo byakire ku rubuto umukama uzungujwe tuzobona aho turi acapura piramide n'akarongo kerekeza mu gihe cy'ibiruko bizifuruka kugira ngo dusozere ngaha aho twari twagarukirije mu butumwa twari ko turasomamwo muri ino mirongo y'iyerekwa ry'ihema volume ya 3 urupapuro rw'amajana 372 hagati na gatatu twari twagarukirije kubw'ivyo rero twitegura kuko iri ni ryo banga ry'ikimatarije c'indwi igihe rizokugururwa rizodukwizera ko guhindurwa no kujana na Kristo mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama byose bigenda neza mu mugambi w'Imana buri sezerano ryose rigenderera shitswa mu gihe cyaryo ndetse n'ayasigaye nayo nyene azoshitswa mu gihe cyo gushitswa kwayo ni ihigwe ridasanzwe kuba muri kino gihe nubwo dufise umwitwarariko ukomeye cyane ariko nico gihe cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose buri gihe camye citwa igihe c'izahabu iki gihe ca nyuma kuko ni igihe c'izahabu mu mubiri w'ibanga wa Kristo igihe cyahera ha cyane hingoro yo mu gihugu ya Kristo ni igihe c'izahabu cibireko zifuruka mu yandi majambo nigihe cyo kugira ngo Imana ihe imigisha myinshi abizera bose hepfo gato ku rupapuro rw'amajana 373 hepfo aravuga ngo turi mu ntambuko yahanuwe aho buvugishwa bwinshi buhwanye n'igihe ca nyuma buzoba buriko burashitswa kare tutagavye amasezerano umugambi w'Imana wose uzoduca hejuru ariko turipfuza kuba dukangutse mu buryo bw'impwemu kugira ngo turabe n'akantu naho kuba gato gute ko gushitswa ko buvugishwa bw'ubwami bw'Imana buzokwimikwa kuri no mu mbe w'isi aho Imana izosuka imigisha yayo y'urukundo n'amahoro n'iterambere kuri Israeli yose ndetse no ku mahanga yose azokwiyunga na Israeli muri ubwo bwami umwami wa Israeli ari hehe ico kibazo kizokwishurwa mu gushitswa kwiyerekwa gihema mu gukuka kwa gatatu kandi inyishu izo birimwo iti havutse umwami amakuru meza nuko hazoba havutse umwami kandi ikibazo azoba ari iki arihe ivyo bibazo bibiri bibazwa ubwo nyene havutse namba yavutse arihe ubu rero biracanyegejwe mu kimatara c'indwi mu byishugije ca 18 murongo wa mbere kandi bizohishurirwa twebwe twese mu gukwegwa kwa gatatu kuzoshikirizwa nk'iyerekwa gihema kandi bizoba iby'umunezero n'akamwemwe kuyoboka Imana y'Abakristo ndetse no ku Bayuda cyo gituma twari dukwiye kugirana ubumwe bwiza
kuko ayo mahanga yose abo bantu bose bizera Imana imwe. Ni kuvuga ngo ivyo bibazo ndibaza yuko muri iki kiyago byafobowe neza. Twebwe ubu turateye imbere muri ubu bumenyi bwose, kandi uko tuzogenda turavuga tukagenda turerekana biciye mu byanditswe hamwe n'ivyo Mwidata William yanditse, iri banga ryose rikomeye ry'ikimatanije c'indwi ari ryo ririko rihishurirwa mw'ihema. No kuvuga ngo ngaha muri iki kibanza c'ihema, aha jewe ndi ariho ari mu kibanza aho ndiko ndavugira ni mw'ihema. No kuvuga yuko byose biriko biratangirwa ngaha muri buno buryo Imana yategekanije muri iki gihe, ari byo nabyo nyene bishingiye ku vyanditswe. Kandi mbere gato tuzogera turabona aho ivyo biri mwiyerekwa ry'ihema. No kuvuga yuko byose Imana izobishitsa mu buryo buciye bugufi, kandi hazogenda haraba ukubisikanya muri bino bintu byose, muri zino ntambuko zose, ndetse namwe byose Revera William Branham yabonye ico gihe. Ivyo byose bizoshika ico gihe, ariko imbere haje ukubisikanya cyangwa guhurirana muri ibi bintu byose yabonye hariya, kandi tuzoba turiko turahura turabona ibi byose bizoba biriko birashitswa muri ako kanya. Ibyo we yari karabona, ibyo marayika yari karamwereka mwaca gikorane. Nuko rero tumere nkuko William yavuze, tube amaso yacu tuyakanuye mu buryo bw'impwemu, turaba kugira ngo ntihagire akantu na kamwe kaducika kugushitswa kw'ikimatanije c'indwi, ugushitswa ko kuza ko mwamazanye n'abamarayika biwe, ugushitswa kw'ibintu byose Imana yavuze mu gitabo c'imatanijwe, hamwe no mu butumwa butandukanye nyuma yo kumenwa kw'ibimatanijwe. Aribyo twabwiwe yuko aho harimwo ibintu byose dukeneye kumenya kugira ngo dutahure ibintu byose Imana izoba iriko irakora, igihe hazoba hariko harashitswa canke igihe hariko harashitswa anamasezerano hagati mw'ishengero kugira ngo ntaducike. Cyo gituma hariho igitabo twateguye ejo bundi kirimwo bino vyigwa, ivyo Mwidata William yaduhanuye ko twogira, abakozi b'Imana bose bakaba babifise, kugira ngo igihe Imana izoba iriko irashitsa anamasezerano yose n'ubuvugishwa butarashitswa hagati mw'ishengero amagana ry'umwami Mariya wo mu buryo bw'impwemu, ntituze tubiyobegwe, nuko tuze turibone igihe iryo zuba rizoba riko riramurika kuri urwo rubuto, tuvuge ngo ivyo nivyo nari nsigaje kuronka kugira ngo mve ngaha, ivyo nivyo naye nipfuza, ivyo nivyo nashaka, kuko ndashaka naratumiwe mu buzima n'uko bw'umwagazi w'intama. Mu yandi majambo naremeye ubwo butumire. Nuko rero ni mumpe ibyo nkeneye kugira ngo nje mu buzima n'uko bw'umwagazi w'intama. Kandi ivyo nivyo abantu bariko barahabwa uko kwitegura, bariko barahabwa ibikoresho kugira ngo baronke uwo mwambaro umesuye, kugira ngo baronke umubiri wa Teofaniya, bityo n'abapfuye bazutse, nuko bahindurwe, nuko hamwe n'umubiri uhoraho dushobore kuja muri ayo mazimano twatumiriwemwo, kandi akabateguwe. Barindiriye twebwe, barindiriye ukwitegura ko batoranijwe bo muri iki gihe ca nyuma, mu gihe mu ntambako y'izahabu, igihe cibuye rikomeza imfuruka. Mu by'ukuri byabaye higwe hamwe n'umugisha kuri jewe gushobora kubabwira ibi bintu byose byanditswe mu butumwa bwabo bw'integuza ndetse n'uwateguriwe inzira. Ibintu byose Imana yadusigiye muri rino jambo ry'ubuvugishwa bwavuzwe ndetse burandikwa, kugira ngo umwe wese muri twebwe abandanye yitegurira ukuragwa mu mwuzuro. Muri kino kiyago twagize kuri uyu munsi, arico ari gifise icigwa twoshobora kucita kino kiyago, kugira ngo bityo duheze dushingire ku byo twariko turavuga. Katurabe icigwa twoshobora gushira ngaha, izina twokwita kino kiyago nari narategekanije.
kandi hariho byinshi biri ngaha, ariko reka dusozere kuko bitagenze uko ntitwoheza. hariho ibindi bintu twoshobora gusoma, ariko reka tugarukirize ngaha, hanyuma mu minota mikeyi turaza kurondera icigwa kugira ngo tugishireko kuri page. Imana ibahezagire barinde, musengere cyane igikorane cyo mw'iri joro uyu munsi kuwa gatanu tariki 2 z'ukwicenda, ndetse n'igikorane c'ejo kuwa gatandatu hazore saa 2 zo mu gatondo ngaha muri Puerto Rico, ndetse no kuw'Imana na bene data bakoraniye hariya muri Puno muri Peru, hariya hamwe na mwene data Bruno yamaze gutangura urugendo aje muri Bolivia, hahana rubibe na Peru, ndetse n'ahandi hantu hose aza kuja. Ndabibaza yuko mwedata Ronaldo nawe nyene ari hari, ndetse na Ramiro nuko aza kumuherekeza hariya muri Bolivia muri urwo rugendo ariko arakora afasha bene data mu bijanye no kugwiza ibitabo. Ndetse hari na mwedata Patricio Lara afise igikorwa hariya muri Chili, hariya mu karere ka Puno Peru, kariya karere ka hariya hejuru. Imana ibahezagire, iguhezagire Patricio Ronaldo, Ramiro na Bruno nawe nyene muri urugendo ariko arafata, no kuvuga ngo bw'umugisha urandanye kuba bw'umugisha hano hose aja. Ubona ko Imana yamuhaye kuronka zino mashini zigwiza ibitabo azishira mu bibanza bitandukanye. Mu by'ukuri amashengero yose byo byiza arose imashini akagwiza ibitabo, byo byiza cyane. Ni ukuvuga ahantu hose hakaba centre visionnaire, no kuvuga ngo amashengero yose ibyo byo byufasha budasanzwe kuri bene data bose, kandi naba bishoboka. Nuko rero ese byoshoboka kumana nta kimwe kidashoboka, nuko rero ibyo bishoboke ashire amamashini ahantu hose, ibyo byo by'umugisha udasanzwe. Ndetse n'abandi bose bihuje natwe hariya muri Argentine, hamwe na mwene data Reverend Guillermo Rodriguez arafise igikorwa c'abapasiteri uyu munsi, ndetse n'ejo mu gatondo naho nyene bazoba bakoranye mu bibanza bitandukanye bihuje natwe mu gikorwa cyo mu gatondo ejo, ndetse n'abaza kuba bari kumwe natwe uyu munsi ejo no kuw'Imana. Imana ibahezagire barinde mwese muri kano kanya ako nashoboye kuba hamwe izi ntasho kuri mwebwe mwese. Ese Imana yabahezagira kandi Imana ibarinde mwese.